uko niko bigenda turi ngaha mu isi. Rero nagenda bibutse yuko hari umunsi mukuru twimirije. Hari umunsi mukuru uyimirije uko bigenda kose kandi ubwirizwa kuba. Uwo munsi mukuru niwo munsi mukuru uzoba uhambaye mu yindi minsi mikuru yose. Kubera iki? Ni umunsi mukuru uzoba ari umunsi mukuru aho Imana rero kubona yarasheshe amaraso yayo, kubona yaremeye igahema ubumana bwayo ikaza mu isi, ico cubahiro cyayo ikagiheba ikemera ikaza. Uwo munsi mukuru nuzoba ari umunsi mukuru werekana igituma Imana yasheshe amaraso. Imana nayo izovuga ati mbonye impamvu nyamukuru, ndabonye impamvu nyamukuru. Uyu ni umunsi mukuru uhambaye w'icatumye nsesa amaraso, w'icatumye mpeba ubumana bwanje nkaza mu isi nkacungura umwana w'umuntu. By'ukuri kijya gikorwa gihambaye kitari coroshe cyo kuva mu ijuru nkava mu bumana bwanje nkaheba icubahiro nkaza mu isi, nkemera kwambara umubiri w'ubusa, nkemera gusuzugurwa, abapagani bakanshira munsi bagasuzugura izina ryanje, nkemera kwicwa nabo narinje gucungura, nkemera gusuzugurwa nabo narinje kugirira neza, abo narinje guha icubahiro, abo narinze guhereza n'ubwiza bwanje bwo mu ijuru, abo narinda buzaniye baransuzuguye, kwamate barancira, kwamate baranyica. Nanje nemera guca bugufi gushika no gupfa, ndaganwa gushika no guhwera, nemera gushikana ico gikorwa. Ariko ico gikorwa cibanga gihambaye, ico gikorwa citeka, ico gikorwa bana b'Imana girenge ibindi bikorwa vyose tumaze kubona muri iyi si. Nta nikiriho, nta nikizoza gisa n'ico gikorwa, nta nico tuzopfa tubonye, nta nikiriho. Naho uzobaho iminsi, imyaka, naho uzova ngaho ukaja mu ijuru, nta kindi gikorwa gihambaye nk'igikorwa catumye Imana yambura ubumana bwayo ikaza mu isi. Nta gikorwa gisumba ico bana b'Imana. Ico gikorwa rero kirafise umusaruro, kirafise recompense, kirafise umushahara. Uwo mushahara nawo ni cyo twimirije kubona, arico bita alevema, ugutwarwa ku mugeni wa Kristo. Aho Imana nayo izovuga ngo ndaryohewe, bwa bundi amaraso yanje sinayaseseye ubusa, ubuzima bwanje sinabutangiye ubusa. Hariho ababwakiriye, hariho ababwakiriye. Rero uwo munsi azoba ari umunsi mukuru no mu ijuru, azoba ari umunsi mukuru no kubizeye, azoba ari umunsi mukuru uhambaye, kuko Imana yonyene ubwayo, Imana yenyene ubwayo izokwifatira inzamba, ivuza inzamba, ivuza amatrompete. Abantu iyo bariko baragenda, bakuru bagenda, abantu iyo bariko bararimba baravugirizwa inzamba. Ariko Imana yonyene, kubera ari umunsi uhambaye, kubera ari umunsi wagatangaza kuri yo, kubera ari umunsi Imana izobironse umushahara w'ico yapfiriye, w'ico yatangiye amaraso, ico Imana yaruhiye, ico Imana yamburiye icubahiro cayo. Imana izokwemera ifate inzamba nayivuze bam bam bam. Aho nanje artire nzoyumva iyo nzamba, kuko mwema ari muri we jewe azokumva iyo nzamba, azofisa amatwi. Mwema ari muri wewe azokumva iyo nzamba, hanyuma ngo tugende tumusanganire. Uyu mubiri twambaye upfa uzowambaye kudapfa, tugende tubane nawe ibihe bitazoshira. Bana b'Imana, uwo munsi mukuru ndashaka ngo uzowubemwo, ndashaka nzowubemwo. Niwo niteguriye uwo munsi mukuru, kubona wimirije. Ni watumye nza ngaha jewe kugira ngo numve ijambo ry'Imana. Abazanywe n'ivyo namwe muvuge muti amina. Abo duhuje ico ciyumviro muvuge muti amina. Murabahigwe bana b'Imana, murabahigwe, murabahigwe mwebwe mwiteguye, murabahigwe. Tuzosoma ijambo ry'Imana tumve ngo uwo munsi ni waba, ngo Imana izovuga ngo wa mugeni wanje yiteguye, ngo nimugende mumuduze, nanje ndamuhereza umuhungu wanje yemeye gusesa amaraso. Ngo Yesu azoba yicaye ku bicu aturindiriye, jewe nawe, abameshuje imvune zabo amaraso ya wa mwagazi, abiteguye bamba bariko barezwa n'ijambo ry'Imana, bamba bariko barakora ivy'Imana yifuza, bamba bariko barakora ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mu bihe vyose, aho muri hose, ivyiyumviro vyacu, ivyo dukora, aho tuja,
ingeso zacu zigasohora ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aho muriteguye, murabahigwe, namwe murabahigwe muriko murashishikara kumva ijambo ry'Imana. Ndasenze ngo Imana yo mwijuru ibampera ubushobozi buva mu ijambo ryayo, kugira ngo babashoboze kwama mwiteguye, kwama mugenda nkabera nkuko so wo mwijuru aruwera. Reka ndababwire kuri uwo munsi mukuru abazokwitaba gusa nabera, nabejejwe n'umwami Yesu, nabejejwe nako na data wo mwijuru akoresheje ijambo ry'Imana, akeza imibiri yabo, akeza impwemu zabo, akeza ubugingo bwabo. Abo nibo yiteze, abo nibo bonyene bazokwitabira uwo munsi mukuru, umunsi mukuru w'inzamba ya data wo mwijuru. Uwo munsi mukuru uzoba. Nsubire ndabibutse, ibi byose muriko murabonesha amaso, ibi byose muriko murabonesha amaso, ivyo mwigishijwe n'ivyo mutarigishwa, ivyo mumaze kubona vy'igiciro n'ibitari vy'igiciro, ivyo mwifuza mu mitima yanyu n'ivyo mutarifuza, ivyo mugomba mu mitima yanyu n'ivyo mutaragomba. Reka ndababwiza ukuri, birafise iherezo umunsi umwe. Kuri twebwe jewe nawe uwo munsi ni waba mambo kwisha, bizoba biheze. Nico gituma sintinya mu ndabe mu maso, nama ndawuvuga uwo munsi mukuru. Uwo munsi mukuru nama ndawuvuga kuko uzoba ushize ko iherezo rya byose byose. Ivyo turindiriye, ivyo twishimiye bizoba biheze, kandi uwo munsi mukuru uriho. Ni nawe ngomba ko duherako kuko niwo twariko turaganira vy'ukuri. Ariko nagenda babwire ngo ndarisubiremo, uwizeye umwami Yesu Kristo atarindiriye uwo munsi mukuru ariko arihenda. Ntaco urindiriye, wizereye ubusa, ukwizera kwawe nukubusa. Imana ntiyihenda. Ndakunda Imana, kandi nkunda Imana kubera iki? Kuko nta kintu na kimwe ikora au hasard. Mwebwe abamwizeye ntaco idakora kugira ngo ibagabi, kugira ngo ntaco itanakoze, nta nico itariki irakora no munsi kugira ngo itugabishe twame turi magabo. Ni mu ndabire izi nyigisho turiko turiga, nivyo twariko turiga, nivyo twari tugezeko. Turiko turiga ngo igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Mu ndabire amabanga yuzuye muri iki gitabo, bana b'Imana. Mu ndabire uku kuri. Ariko nibaza yuko abapfuye imitima yabo ntaco bibabwiye, abapfuye imitima yabo barabisuzugura, abapfuye imitima yabo nivyo turiko turiga bavyita ibipfu, bavyita ubupfu. Ariko kuba ariko baritegura uwo munsi mukuru, kuba ariko baritegura uwo munsi mukuru, reka ndababwiza ukuri, ibi n'inyungu ikomeye, n'ubutunzi buhambaye, n'ubutunzi buhambaye kubarindiriye uwo munsi mukuru. Kandi uzoba, ngome ndababwira irindi jambo, umuntu azosigara inyuma kuri uwo munsi mukuru, umuntu azosigara kuri uwo munsi mukuru, umuntu atazogenda kuri uwo munsi mukuru, atazohimbaza uwo munsi mukuru, umuntu atazosanganira umwami Yesu mu bicu, ndababwiza ukuri, uwo muntu iyi si ntaco izoba ikimaze kuri we. Naho azoba asigaye ngaha mw'isi, nukuri n'umururazi. Ubu buryohe twiyumvira, ibi twiyumvira, ibi dushaka gushikako, bizohinduka. Ivyo isi izobirikira baha, kuko bazoba bahishuriwe, bazoba bibutse yuko ico gihe ari gihe c'uburake bw'Imana, ari gihe ca Imana irekuriye Satani irekuriye isi. Ntibazokwemera, bazokwemera kuba abamaratiri rero, kugira ngo izi ambition, aya ma illusion, ivyo dushaka gushikako, ivyo twiyumvira byose bizohera. Kandi ivyo si ivyo abakristo basanzwe gusa, oya natwe ba pastor n'abatwa n'abakozi b'Imana, byose mwese birabaraba, twese biraturaba, abatunza abakene twese biraturaba. Nukuri umuntu yumvise ijambo ry'Imana akazosigara, ndababwiza ukuri, ico gihe azaba ari umururazi kuri we. Ibi vyiyumvira dufite uno munsi bizohindukira completely.
byose bizohinduka. Umuntu azosigara yarumvise ijambo ry'Imana, nukuri azoba ari n'umuhombe, azoba ari umuntu ababaye rwose gusumbya n'abapagani bo hanze bataravyumva, abatarizera. Nibo bantu kandi ikintu kizoba ryababaza cyane suko Antikristo azoba ariko arababwira ngo bakora ibi kugira ngo, ariko nibaza yuko abantu bafise ubwenge muri ko murabona ibintu biriko biraba muri iyi minsi, yuko vyaheze ibihe bitegurira kuza kwa Antikristo. Sinibaza mu bantu ba mbere bazocumukura, mu bantu ba mbere bazobabara n'abantu bahonyoye mu ishengero, n'abantu bumvise ijambo ry'Imana bakamenya izihabari, bakamenya ko ivyo bintu bizoba. Abo bantu mu bintu bizoba babaza suko bazoba ariko barabakatagura canke baba bamera nabi canke bababuza ivyo barya, kuko bazokubwira ngo utemeye Antikristo kirazira, ntibikunda. Hama nawe utumuheba kurya, utumuheba ivyo bintu vyabo kubera kufisi habari. Reka nababwira ikintu kizobabaza abantu cyane, umubabaro wo mu mutima. Bazoribwa mu mutima, niwo mubabaro zo kwica abantu benshi. Nubwo abantu benshi ijambo ry'Imana rivuga ngo bazotanga imibiri yabo, bazotanga ubuzima bwabo nk'abamaratiri, ndababwiza ukuri ikintu kizokwica intuntu mu mitima yabo. Kubera iki? Narase. Kubera iki? Ntajanye n'abandi. Kubera iki? Ntumviye ryaje. Kubera iki? Ivyo nivyo bizobabaza abantu benshi mu mitima. Kandi abo ni bande? N'abavyumvise. Nsubire ndabemeze, uyu munsi uriho, mpagaze imbere yanyu ndabubaha, muri abantu b'Imana. Uyu munsi uriho, simbesha. Mwibuke nta na rimwe Imana yakoze ibintu nk'ibi itagabishije abantu. Mugome murabe n'umugabo, abagabo babiri bakorewe ico kintu cyo gutwagwa mu ijoro, n'abagabo babiri tuzobagaruka ko hanyuma tuzobiga mu bumve. Umugabo wa mbere yabaye Eliya, murasoma neza mumvize inkuru za Eliya, ariko kumwe na Elisha. Imana yamugabishije yuko izomutwara adapfuye, kirazira, ntuzopfa wowe nzogutwara. Imana yari yaramugabishije, yarabizi. Umugabo wa kabiri Enoke nawe yarabizi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Enoke yagendanye n'Imana. Imana ntiyashima ko uwo mugabo yopfa, ntiyashimye ngo yagiye, uyu mubiri ntiyashimye ko wopfa, ngo yamutwaye gutya mugatwara, iratwara fye. Kandi Enoke nawe yarabizi. Bwana Yesu asifiwe. Bose bari babibwiwe, kuko nanje nawe turiko turabibwirwa uno munsi. Bamwe kubera ivyifuzo vy'isi, kubera ibihimbaro vy'isi, bakavyirengagiza bakabikubita iruhande, amatwi bakazivya bakagira gutya. Hari n'abandi ko navuga ibintu bakanyita agasazi, karya kagabo kwa kundi Nowa nawe reka abwira abantu ngo nimuze mwinjire, imvura igiye kugwa, nimuze muhungire muri ubu bwato, nimuze. Bakavuga ngo kajya gatama karasaze. Ego ndiko ndabiririmba, mugabo umunsi umwe ndazi ko umunsi umwe muzompa ukuboko niba twageze mu ijuru, nzavuga ngo wagize neza nshuti yanje, wagumye utugabisha, waremeye kumvira ijwi rya mpwemu yera, ugumye utugabisha. Reka ndababwiza ukuri, Yesu yaravuze ngo hako mworonka ibintu byose byo mu isi mukabura uwo munsi, mukazobura kubaha ibihe bidashira. Haleluya! Ngo byose byo bari ubuhombe. Byoba bimaze iki? Byoba bimaze iki bana b'Imana? Kuryoherwa turi muri Yesu. Kubera iki? Turiko turondera iki muri Yesu? Kubera iki twamwizeye? Hari n'abantu bari bumvise ijambo ry'Imana, bumva Yesu baramwizera, uno munsi bariko baramuvako. Hewe kubera iki? Kubera ibihimbaro vy'isi bariko barasubira inyuma, ivyo kwizera bariko babivamwo. Kubera iki? Kubera iki bariko barabivamo? Kubera ibihimbaro vy'isi, kubera ubuzima bw'isi. Ndababwiza ukuri, umunsi umwe bazokwicuza. Reka ndababwiza ukuri, nta rindi zina twahawe muri isi, ndavyemeza. Bwana Yesu asifiwe. Ayandi mazina yose ariho, n'ibindi vyose abantu bizera biriho, n'abandi vyo bizera biriho, ariko reka ndababwiza ukuri, Yesu ni Imana yavuye mu ijuru. Yesu ndavyemeza uno munsi. Haleluya! Hari umunsi umwe ivyanditswe byose bizoshika. N'Abanyisirayeli bamwanse, umunsi umwe ngo bazomuhamagara bavuge ngo ni wowe Mesiya, ni wowe gusa Mesiya, ni wowe gusa Mesiya, nuzu dutabare, tuguwe nabi muri isi. Umunsi umwe bazomuhindukirira bamuhamagare. Bana b'Imana, Yesu nukuri, Yesu nukuri. Ntimwihenze ku
kumwizera. Ntitubiririmbe gusa abana b'Imana, ntitwihenze kumwizera. Ntitubiririmbe mu ndirimbo turyoherwa gusa. Yesu ni Imana kandi ntawe uzoshika kwa data atamuciyeko. Muzi gituma ndiko ndavuga aya majambo, nemeza mutima wanje muravuga ati wewe ufise gushira amanga kubera kuvuga ivyo bintu. Kubera iki uvyemeza ko umunsi uzobaho? Kubera iki? Mfise ivyo nitwaza, mfise ivyo mpagazeko, mfise ibimpa gushira amanga, mfise les preuves, mfise haleluya ibituma jewe nshira amanga muri jewe. Ivyo nivyo ngomba ko tuganira navyo, tusangire navyo bike bike, nawe ushira amanga muri wowe uti vya bintu vyanditse mu ijambo ry'Imana nivyo kandi bizoba. Kubera iki? Twariko turiga ubushize abo twari kumwe, muvuge muti amina. Twariko turiga turaba ingene Imana iriko irakura abanyisirayeli. Twariko turiga igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, turavuga ngo ikintu ca mbere kizoheza igice ca kabiri cy'ivyahishuriwe Yohana, ko twavuze igice ca mbere cavuga Yesu, igice ca kabiri Yesu nk'umuherezi mukuru, igice ca gatatu canke Yesu nk'umuherezi mukuru kandi nk'umuherezi nk'ikimazi kimwe catanzwe. Ivyo sinabigarukako. Igice ca kabiri naco kivuga iki? Kivuga ku buzima bw'ishengero ngaha mw'isi. Abamwizeye uwo Yesu rero yitanze nk'ikimazi, abizeye uwo yico kimazi kizima Yesu yatanze ariyo maraso yiwe, ari we nyene yitanze, ari Imana itanga ubuzima bwiwe, isesa amaraso. Abavyizeye kandi bakizera impamvu yatumye asesa ayo maraso, bakayizera kugira ngo ducungure umuvumo, iducungure icaha, iducungure urupfu rutazoshira, rwa rupfu rwa nyuma rwo muri Gehinomu. Abantu bakavyizera. Abavyizeye rero bose Imana yavuze ati rero mwebwe murafise umwanya wanyu ndabahaye ngaha mw'isi kugira ngo shishikare nkorera uwo murimo ukugarura abazimiye, ukugarura uguha umwanya abanyamahanga nabo atari abanyisirayeli, abanyamahanga nabo kugira ngo bagire iki? Kugira ngo nabo bizere, baronke umwanya wo kwizera ivyo nakoze, kuko ivyo jewe nari nabikoze kubw'abanyisirayeli gusa. Hari abavyizeye abanyisirayeli, ariko abanyamahanga sinanapfuye kubwabo, sinarije gucungura abo, ariko narinje gucungura abanyisirayeli gusa, narinje gucungura abanyisirayeli. Ariko namwe kubera abanyisirayeli banyanse, ndabahaye umwanya, ndabuguruye imiryango. Mw'abanyisirayeli mwanyemeye, nubwo abandi banyanse, mwebwe mwanyemeye, nimugende mubwira abanyamahanga rero, sinanaje kubwabo, sinanaje gucungura abo, ariko mugende mubabwire rero, mubwire amahanga yose, mubwire abanemwe bose, uza kugira gute kwizera akemera ibinakoze nanabikoze ku bwanyu. Ariko naho rero umunyamahanga akavyizera akavyemera, nawe nyene araronka ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Haleluya. Naho twaboneye jewe namwe n'uwo mwanya dufise rero ukugira ngo twizere, kandi abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuronka ubugingo budashira. Ubwo bugingo twaburonkeye ngaha mw'isi, duhaye muri iyi si tutarabisi, ariko turabijuru. Ubwo buzima yarabuduhaye, atwereka ingene iwacu tuzobaho, atuzanira ubuzima bw'Imana, arabuduhereza. Kandi ngo yabuzanye bunengesereye, ntiyasigaje na gatoya, yarasesekaje, ntiyakuye ko na gatoya, ngo yabuzanye bwose, arabuduhereza ubwo buzima bw'Imana. Aravuga ngo ndabahaye imyaka rero, iminsi 2, kugira ngo ubwo buzima nabahaye bubanze bugaragare. Ubwo buzima nabahaye bube umuco w'isi, ubwo buzima nabahaye bube umunyu w'isi. Ndabahaye iminsi 2. Umunsi mu maso yanje niki? Ni 1000. Ndabahaye imyaka 2000. Aho rero ntimuzokwishime ngo nimwebwe muri ko murabikora, ni jewe nzoba ndiko ndabikora, kuko ni jewe buzima, ni jewe ubugingo budashira, ni jewe nzokwamaho ibihe bidashira. Rero wizeye wese mba mu mutima wiwe mu buryo bwo kwizera, ariko mumenye yuko muzoba munyemereye ko mbandanya nkora, kandi igihe cose muzoba mwemeye ko ubwo buzima bubera umuco isi, mu gihe muzoba mwemeye yuko ubwo buzima bubera umunyu isi, benshi abari baratakaye bazogaruka, kuko nico canzanye. Haleluya. Nico canzanye. Nazanywe no kugarura icazimiye, nazanywe no gutanga ubuzima, kandi abutange busagutse. Mwebwe mumaze kubwakira, nimwemere bukorere muri mwebwe, n'abandi bose baze, n'abataraburonka baburonke, mumurikire n'abandi. Ariko hari undi nawe yaje, icamuzanye no kwiba
ni ugusanzagura, ni ukwica, ni ugutikiza. Igisuma nta kindi kizana atari ivyo. Bana b'Imana, Bwana Yesu asifiwe. Iyi minsi turiho n'ubwo buzima si ubwo kwiba. Birababaje yuko uno munsi, reka ngombe ndabivuge ko binjiyemo, sinzi n'igituma nkwiye yarambwiye ngo ndabivuge. Birababaje, uvuge muti amina. Birababaje ingene umuntu nkanje nshaka guca imbere yanyu nkavuga yuko umuntu adakuye amahera mu mufuko wiwe canke adatanze 10 ari gisuma. Birababaje, birababaje. Nimunsomere ijambo ry'Imana murabe iki jambo ry'Imana rivuga ku gisuma. Igisuma ni iki? Igisuma ni iki bana b'Imana? Igisuma ni Satani. Niyo mpwemu ya mbere ijambo ry'Imana tubwira ko ari igisuma. Kandi ijambo ry'Imana cyatubwira ico gisuma cyaza no kwiba, kwica, gutikiza, gusambura. Niko kazi k'ico gisuma ni Satani. Ariko Yesu acha tubwira ngo haleluya, aratugabisha jewe namwe ngo mwebwe ngo ndashaka ico kintu canzanye, ubwo butunzi. Mwumvirize igisuma nyaco icarico. Mwumvirize igisuma Imana ibona ko ari igisuma. Igisuma n'umuntu wese, kuko Imana yazanywe niki? Yazanywe n'imitima yacu. Imana iravye umutima wawe, n'Imana iravye n'ujya muntu atarizera. Ujya mutima wiwe ibona ko ari umutima w'agaciro, ibona ko ari ubutunzi buhambaye. Naco gituma yemeye gutanga ubuzima bwiwe kubw'ubwo butunzi. Aca arababwira ngo reka ndabasabe mufate imitima yanyu, mufate ubutunzi bwanyu mububike mu ijuru, aho ibisuma n'inyenzi bidashika, aho ibisima n'inyenzi bidashika, aho ibisuma n'inyenzi bidashika. Fata iyo mitima yanyu, fata ubwo butunzi bwanyu mubuzane mu ijuru, muraramure mubikeyo ubwo butunzi buhambaye, mubushireyo. Ubwo nibwo butunzi bwari bwazanye Imana imitima yacu. Birababaje rero, Bwana Yesu asifiwe, umuntu aje akavuga ngo niwazana aya mazi, niwatanga aya mazi, ukabona utanze aya mazi, Imana iraza kukwemera. Imana yaza kubona nk'umugororotsi. Imana ibiguharura ko nk'ukugororoka. Imana izoguha kuja mu ijuru. Haleluya. Shengero, humura, humura amaso yanyu. Musome Matayo 24:24, murabivye ijambo ry'Imana rivuga. Abavuga ibintu nk'ivyo sibo bariko barabivuga, bariko bavugishwa na ya mpwemu yindi. Kubera iki? Impwemu ivuye mu ijuru, impwemu y'Imana itwigisha ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mumwizere ivyo yakoze, kuko utazomwizera ntazoshika kwa Data. Muvuge muti amina. Iyo ni impwemu ivuye ku Mana, ni kwitwigisha. Impwemu y'igisuma nayo ihindura Yesu, igafata aya mazi ikayashira mu kibanza ca Yesu, ikababwira ngo nimwatanga aya mazi, nimwatanga aya mazi Imana irabemera. Ariko impwemu ivuye mu ijuru ivuga ngo nimwizera Yesu Kristo Imana irabemera. Muvuge muti amina. Ihe impwemu y'igisuma muyumve, impwemu y'igisuma iriko yiba ubugingo bwawe, iriko ifata umutima wawe ikawushira hatariho, iriko ifata umutima wawe ikawumatanya n'aya mazi, iriko ifata umutima wawe ikawushira kuri aya mazi, kuko aya mazi niwe yatanga Imana irakwemera. Ariko impwemu ivuye mu ijuru ikubwira ngo fata umutima wawe ushire kuri Yesu Kristo. Hari aye Yesu Kristo, hakaba na niki n'aya mazi. Nivyo bintu biriko biragwana uno munsi, nivyo bintu biriko biragwana uno munsi. Yesu n'amazi. Aya mazi muyabonemo vya bindi vyose, ya masakrifise muyabonemo, ca 10, muyabonemo. Mvuze amazi nshatse kuvuga 10, nshatse kuvuga ya masakrifise, vya bindi vyose, vya bindi bifata ikibanza cande ca Yesu. Ivyo nivyo umugwanizi ariko arakora, ariko akoresha abantu biwe, nta kindi bifuza
dusomere Matayo 24:24 mwumve. Nta kindi bifuza, bashaka ko mwebwe mwatoranijwe munabivamo, mubivemo akayombekere. Mwumve bantu mwe mwarashitse ahera. Ninjiye ahera cyane Yesu yaneguriye, moranywa amazi y'isokidagama, manuni yonyimisiyesu wa mutima w'Imana, nagerereye ahera cyane, ninjiye mpagaze ahantu hera, natangara mbonye iki imigabo y'Imana n'ingeni yishitsa, inyigisha muri mwemu gakiza gashitse, ndiri mu gahera. Mwumve bana b'Imana, ubu abizeye abatoranijwe duhagaze ahera. Ariko hari abandi bantu nabo mu buriganya bwa Satani bariko baravuga ngo dutirimuka ahantu hera, ngo tuhave, ngo tuveyo, ngo barabe yuko ngo twovayo. Bariko bashaka ko iyi mitsima yacu, ubu bugingo bwacu, ubu butunzi bwacu twazirikiye ahantu hera. Ubwo twazirikiye ahera bariko bifuza yuko buvayo. Ivyo nivyo bisuma rero biriko vyiba Imana. Imana yazanywe n'imitima, yazanywe n'ubutunzi. Umutima wanje nawe nibwo butunzi bwazanye Imana. Ariko hari abandi bariko barakoreshwa na cagisuma no munsi, n'abakozi ba cagisuma bariko bagomba yuko iyi mitima yacu ubu butunzi bariko biba bwa butunzi bw'Imana bwamaze gushika hera, bwa bundi bwatoranijwe bariko bagomba ko buveyo. Bariko bariba Imana. Apana aya mazi, apana icicumi, apana ariko bariko biba imitima y'Imana. Imana yapfiriye, Imana yaseseye amaraso, Imana yamaze gucungura, Imana yimuye ikayikura mu isi y'umwijima ikayizana mu isi y'umuco y'umwana wayikunda. Muvuge muti amina. Abo nabo nibo basuma rero, mwumve, nibo basuma. Umusuma kugira ngo niwizera aya mazi niwe yatanga, Imana irakwemera. Ariko mpemu w'Imana n'ukoreshwa na mpemu w'Imana, umwana w'Imana akubwira ngo, muvuge muti amina, niwizera Yesu Kristo Imana irakwemera, uraboneka nk'ugororotse. Shengero, muriko murasobanukirwa ayo majambo, muriko murahishurirwa iryo jambo. Mwumve bana b'Imana, kiya kintu cose ukora kikakubwira yuko gituma Imana ikwemera, menya yuko hari umugwanizi ari nyuma yavyo. Kiya kintu cose cafashe ikibanza ca Yesu Kristo, umugwanizi, umusuma yaje agomba kwiba ubutunzi, agomba kwiba ubugingo bwawe, agomba kwiba umutima wawe awutware. Ntibasubire guteroriza barya naba bariko baravuga, kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso n'ibihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe. Bamwe bamaze gushika ahera, bamwe binjiye, barabe ko nabo bazimiza, bababwire ngo wizeye Yesu Kristo Imana si ivyo Imana yemera, si kwizera Yesu Kristo. Utanze niwazana aya mazi Imana irakwemera. Bariko barazimiza, bashira imitima abandi, bakabohera imitima y'abantu hatariho. Wayiziritse ahera, Yesu nuwera. Twayiziritse kuri Kristo, Kristo ari muri twebwe. Twayiziritse mu ijambo ry'Imana, twayiziritse mu kuri. Uko kuri nako kuriko kuratweza. Ariko nabo ico bariko barakora kubera abasuma, bariko biba Imana. Abasuma b'Imana bariko imitima y'Imana, bariko bimishaha Imana yapfiriye, bariko biba ivy'Imana yapfiriye, bariko baravyiba mu kuzimiza. Hangarisho kanisa, abo ntibashaka ko tuzoba muri wa munsi mukuru.
zikwata chanzoba kuko rutare ziritse umutima uwo ni jewe nawe byose tubishobozwa na Kristo tumwongera amashi arayakwiriye. Bana b'Imana kandi ndababwire kubera nangiza entre parenthèse ikintu cyose kizosubirira Yesu, ikintu cyose tubona muri mugire ico kintu, mugire iyo curiosité nk'abana b'Imana, yaba umuntu coba ikintu coba umva yoba marayika yoba nde, ikintu cyose ubona kije gufata ikibanza ca ibintu Imana yavuze ngo ibi bintu ni Kristo gusa yabikoze, ni jewe nabikoze. Umuntu w'umumarayika coba ikintu coza mu kibanza ca Kristo, yemwe bana b'Imana menya ko ari ubuyobe, menya ko ari ukuzimira. Nikigukura hera, nikigukura mu batoranijwe, kirabe ko usubira inyuma. Bariko bagerageza kugira ngo barabe. Nababwiye ngo Satani ikigongo ciwe caraheze, c'est fini, caraheze. Uno musi shari afise ni kugira ngo n'abaremwe n'Imana, umva apana baremwe n'Imana gusa, ahubwo n'abavyawe n'Imana. Hari abaremwe n'Imana bakiri ngaho batarizera, bataravuka ubwa kabiri, baremwe n'Imana mu ndaza banyina na base, bantumwe mu ndaza banyina bavutse ku mugabo n'umugore, bambaye umubiri bari ngaho ntibarizera. Abo ashaka ko bose bamuherekeza. Abakabiri n'abamaze gutoranywa binjiye, apana bahamagawe, abahamagawe ni bose ariko abatoranijwe ni bake, na bamwe batoranywa binjiye bari hahandi hera. Abo nabo nyene ariko aragerageza akoresheje babandi rero biyita bavugishwa n'Imana, bakaza kugira ngo bakakubwira ngo ari kugize ikimana yakwemera kandi atari ico Yesu yarahejeje gukora. Muvuge muti amina. Ego ntaco twaba tugikora uno munsi, no kwizera, no kwizera. Ubuntu nibwo bwankijije kubwo kwizera Mwana w'Imana. Uno munsi nagizwe kubuwo ndiwe, ego me kubwo kwizera ico yakoze muri kahise. Ubuntu nibwo bwankijije, nivyo no mutima wawe kubwo kwizera. Nawe uriko uradukurikirana nivyo Imana nagizwe uwo ndiwe. Uno munsi urinde kubwo kwizera, nivyo ico yakoze. Narahariwe, narahariwe, vyaraheze, vyaraheze, mambo kwisha, c'est fini. Haleluya. Ego cane gose na Kristo. Ivyo bindi biducira imanza biva he? Ko vyaheze, babwira uti vyaraheze. Ivyo bindi rukuranzanira umbwira jewe vyaraheze. Abo bantu bari kwararondera kugira ngo we watoranijwe barabe ko nabivamwo, ubivamwo akayombekere pore 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 usange wabivuyemo. Babwire ngo narahariwe, naracunguwe. Uno munsi ndiki ndumwana w'Imana, numuraganwa, numuraganwa na Kristo. None ubu abavyemera ivyo mumukomera amashi Umwami Yesu kuko yabidukoreye vyose. Nawe uriko uradukurikirana mukomera amashi Umwami Yesu. Nimba uri muri Yesu ntagire uwundi azoza gucira urubanza, ntagire uwundi azoza gutera ubwoba. Amaraso ya Yesu Kristo arakwiriye. Hamura umuraganwa na Kristo. Uko Kristo yakoze abari gukora, uko Kristo yakora, wa mutima wa muri we ube muri wewe. Nimba yaragira neza agira neza,
nimba yarakundana kundana. Bana b'Imana, nimwambare ijambo ry'Imana, mwitwaze ijambo ry'Imana. Iyi si yuzuyemo abariko baragomba kubasubiza inyuma, benshi abigira abakozi b'Imana, bashaka ko mwe abatoranijwe mwo bivamo, babateza ubwoba. Fata inkinzo yo kwizera, muyambare neza, mubabwira uti wapi, none ubu nduwidegembya. Avuze ngo udatanze icumi uravumwe, Imana ntikwemera. Ucumubwira none ubu nduwidegembya. Akubwiye ngo utatanze amasakaramentu n'amasikanwa n'ibiki byose, Imana ntikwemera. Umubwira narahariwe, naracunguwe. Uhagarare mu ijambo ry'Imana. Niko Yesu yasubiza Satani, amubwira ivyanditswe, nawe akamubwira ivyanditswe ariko byo mu ijuru. Haleluya! Ivyo Imana idushaka ko muri ibi bihe, bana b'Imana, mugenda n'ingeso nziza nkabera, mugende murabera, murabaraganwa. Haleluya! Niyaza kubwira ngo reka ntaco kora ko gatoyi, ntaco gavura, ntaco niwibe, ntaco dusambana no musi gusa, ntaco besha urengane, mubwira uti ndomuraganwa na Kristo. Kristo ntiyigeze abesha, yaragaragajwe nawe nyene uburyo bwose, ariko ntiyigeze akora iki? Ica. Mwishure umubwira uti ndomuraganwa na Kristo. Turaganwa na Kristo iki? N'ubuzima bwo mwijuru, nibo yatuzaniye. Bwa buzima bwari muri Kristo nibwo ba muri twebwe. Yesu ntigeze abesha, Yesu ntigeze asambana, Yesu ntigeze yica, Yesu ntigeze yiba. Yesu, haleluya! Nuko turabaraganwa nawe, abaraganwa na Kristo. Mukomera amashi, tugende nka Kristo, duhonyora honyoye, tugende duhonyora, tugira umutima nk'uwari muri we. Komera abana b'Imana, mwikaze, muhagarare neza aho hera, ntagire n'umwe abatirimutsa, ntagire na kimwe kibatirimutsa. Niryo jambo niryo twahawe, niryo tuvuga. Ego, mugende murabera. Kwera niki? Kwera niki? Kwera niki? Nugushika abandi bariko barabesha, wewe ntubeshe. Nugushika hamwe mu kazi bose abandi bariko baragavura canke bakabesha, wewe ntubikore. Ukanga ugashingira intaha Yesu Kristo, kuko ari muri wewe, kuko ntigeze abesha, ntigeze yiba. Ugashikaho wa mutego wo gusambana wewe ukavyanga. Uko niko kwera. Iyo ushize n'abahigwe abumva ijambo ry'Imana bakarishira hehe? Mu ngiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ritwezesha, ngo data atwezesha ijambo ryiwe. Kutwezesha ijambo niki? Haleluya! Ngo abanje bazobamenyera kuvyo bagira gute? Bama. Nukuvuga ko wamye icamwa, ntubesha abandi bariko barabesha, ntiwibaha bariko bariba, ntusambane mu gihe ugowe, mu gihe ushonje. Mantu b'Imana, abandi bariko barasambana, abo bariko barigira gute? Wewe abandi bariko barescroka, abandi bariko batanga ibiturire, abandi bariko barya igiturire, wewe ntubikore. Bana b'Imana, muvuge muti amina. Wewe burya buzimushize mu ngiro, niko kwera. Kurya niko kwera, nibazo wabeshe n'ibindi. Ijambo ry'Imana niriza kujya kwa dushe ngo rikunguruke muri twebwe, ngo twaryumvise kwa Mungu, kwa kane, kwa kangahe, ngo twumvise ku radio, twagiye ku YouTube, twumvise ijambo, naryumvise bana jambo rya muneno mzuri kabisa, lilikuwa butamu kabisa, moto moto kabisa, nimebarikiwa kabisa. Ilikuwa sivyo haba namba. Ngo umviriza, Bwana Yesu asifiwe. Ntimwihende mwumviriza gusa, ahubwo nimushire mudashize mu ngiro ivyo mwumvise vyose n'ubusa. Kwera niki? Nugushira mu ngiro ico wumvise. Ishi jambo ry'Imana ryakubwiye. Ico nico bita kuyoborwa na mpwemu yera. Ico nico bita kuyoborwa na mpwemu yera. Yesu yaravuze ngo aya majambo ndababwira niyo mpwemu kandi niyo bugingo. Ushitse muri vya bihuga cuvuga ijambo ry'Imana iwacu mu ijuru. Wa undanyoboye avuga gutya, ukacukora vya bindi ijambo ry'Imana rivuga, vya bindi Yesu avuga, vya bindi vy'ubutumwa bwiza, vya bindi vy'ingeso ziranga abo mu ijuru, akaba ari vyo cukora. Muri uwo mwanya mu maso y'Imana uruwera. Natwe tuvuga tuti uyu nuwera. Ico nico bita kwezwa n'ijambo. Kwezwa n'ijambo no gushira mu ngiro, tukagaragaza. Oh, haleluya! Kandi ivyo vyose navyo ngo tubishobozwa na Yesu. Shengero mwumve,
mwumve nta n'ivyo twojamwo nta n'ivyo twogira gute. Uyu munsi mukuru rero ubwo buzima ubwo ndiko ndababwira nubwo twize mu gice cya kabiri cya Yohana ngo buzohagarikwa n'iki no gutwagwa ku mugeni, ico twita enlèvement. Ico naco rero ni umunsi mukuru uzoba, nariko nababwira ngo ni umunsi mukuru. Rero hari abantu bibaza ngo ivyo bintu ngo vyabaye par hasard. Reka rero dutondeke mwumvirize nivyo twene ko ndababwira rero, tubishishikare. Abo turi kumwe muvuge muti amina. Tubishishikare mwumve. Umwanya muto dusigaje kuwa kane tuzoganira neza. Uno munsi reka ndabikore ko hejuru gusa kuko vyari bikeneye ko twegizorotana navyo ni vyiza. Mwumve muvuge muti amina. Uwo munsi mukuru si umunsi mukuru waje giturumbuka, ni umunsi ubwirizwa kubaho kandi n'ubwirizwa kubaho mu yindi minsi mukuru. Mwumvirize, Abanyisirayeli bava hehe? Bava muri Egiputa. Imana irabatwaye hehe? Yabatwaye hehe? Imana yabatwaye. Imana ibakuye muri Egiputa yabatwaye mu gihugu cy'abasezerano. Cyari igihugu bita gute? Kanani. Uno munsi cyitwa gute? Kubera iki? Kubera nimuvuge muzaba mukoze. Kubera iki cyitwa Isirayeli? Vuga cyane nta ngorane. Muri Yakobo yayiswe. Kubera abaje kukibamwo bari abantu bakomotse ku mugabo yitwa Yakobo mugabo Imana yacimwita Isirayeli. Nico gituma bamukomotse ko baje kuba aho hantu hace hitwa izina Isirayeli. Yakobo. Mwumve, bashitse aha hantu Imana yarabahaye, nabwiye ngo yabahaye kalendriye, ibaha ikiranga misi. Nimwashikaho muri iki gihe guhera uku kwezi gushika muri uku kwezi muzorima ibi. Kuva muri iki gihe gushika muri iki gihe muzorima ingano. Kuva muri iki gihe gushika muri iki gihe muzorima amafruwi n'ibindi vyose. Ariko kuva muri iki gihe mwarima orge muzogira gute? Muzosarura. Munkurikire neza, muzosarura. Iki gihe muzosarura muzoce mukora n'umunsi wa Pasika. Hageze ko musarura orge, mugabe imbere ko musarura mwumvirize, imbere ko mwimbura ivyo mwivye ama orge mwagize gute? Mwarimye. Muzoca, nasanze mu Kirundi bahitangwa iki? Ivyo bintu bavyitangwa ivyo twita orge mu Gifaransa. Mu Kirundi nasanze bavyitangwa ngo ni pishita. Exode 9. Abashaka kuvyandika muraza kubisoma. Kuvayo igice c'icenda umurongo wa 31 niho yababwiye. Kuva ngara babwira ngo umviriza, muri uku kwezi muzorima orge. Muhageze ko musarura muzobanze mukureko iki? Umushuzo. Muce muzanira abaherezi bakuru. Ndashambuka akantu mugabo mugafate gutyo tuzobidevelopa, tuzobibandanya kuwa kane. Imbere yuko mwimbura mubanze mukureko umushuzo, muzanire umuherezi mukuru acaza agire gute? Awajite agite bavita mu Kirundi. Aze ngo agire gute? Nombre 20. Aze agire gute? Acucagire imbere y'Imana. Hama Imana ishigira gute? Ikivyemera, ikibaho uburenganzira ngo genda rero musarure umurima wose. Uko niko bizogenda mu Abanyisirayeli. Hanyuma uwo munsi muzosarurira ko vyose. Umunsi muzozana nizo premise. Uwo munsi imbere niwo munsi muzokwita Pasika. Mwibuka ingene nabakuye hehe? Muri Egiputa. Bisigura ngo Passover. Muzohora mwibuka rero iryo sarura rya mbere ingene nabakuye hehe? Muri Egiputa. Hanyuma murime ingano. Izo ngano ni mwazirima. Hageze ko muzimbura muzobanze naho nyene mukure ku mushuzo. Mushire umuherezi mukuru abanza agire gute? Aza cucagira imbere yanje. Hama ndamuha uburenganzira muce mugenda mugire gute? Musarure umurima wose. Mutabikoze ivyo ntimuzogire. Mutabikoze ntimuzosarura umurima. Hanyuma igihe muzosarura rero muzohore muca mwibuka iki? Muzoca mukora umunsi mukuru w'iki?
mwibuka umunsi mukuru ingene ku musozi Sinayi, aho ubwa mbere mukurikirane neza tuzokuramo ibintu bizodufasha mu buryo bwo kwitegura neza abana b'Imana. Twitegura kuza kwa Yesu, twitegurira gutwagwa. Mubikurikira neza muzo mukoze. Ndababwira gusa hama turangize gato. Aha irima rya mbere ibaha kalendriye kurima no gusarura. Irima rya mbere mu Kirundi ndavuga orije mu Kirundi byananiye ngene no bivuga. Nambari pishita na bipishita sinzi. Ngo hageze ko muyisarura muzoca mwibuka ingene nabakuye muri Egiputa. Mwibuka uwo munsi mukuru wa Pasika, Pesa, Passover. Hanyuma irima rya kabiri muzorima ingano. Hageze ko muzisarura nazo muzimbura, muzobanza gukurayo iki mushuzo mucire kugira ngo muronke uburenganzira bwo gusarura bwo kwimbura umurima wose. Bakabikora ivyo mugabo nihagera ko rero mwimbura. Haleluya, amen. Muzohore muca mwibukanaho ingene nabahaye ku musozi Sinayi iki amategeko. Uwo munsi mukuru muzoca muwita gute? Muzoca muwita Shevuoti. Awita Shevuoti murasanga ijambo ry'Imana. Niko muzowita. Kandi ivyo muzobikore inyuma y'iminsi 50 y'umunsi mukuru wa Pasika. Abariho muzoca mwibuka musarura kandi muca mwibuka ingano, muca munibuka mwibuke ko muri ingano. Haleluya, tuzogera turabishira hamwe mu vyumve ngo muzoca musarura ivyo ingano. Mugabo mukuzisarura mwibuka mugira n'umunsi mukuru wikwibuka ngene nabahaye amategeko ku musozi Sinayi. Umunsi wa gatatu ikiringo ca gatatu c'iki c'ukurima yababwira ngo muzorime ivyamwa bindi byose muzomukenera, mugabo kandi bibya bindi vyimbuka cigiye kirekire. Niko muzobisoma ngo ico gihe naho muheje ko muvyimbura muri ico gihe muzoca mwibuka umunsi mukuru w'iki la fête des tabernacles. La fête des tabernacles ni ngo umunsi mukuru w'iki w'amahema. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Kirundi. Aho Imana ibaha kalendriye y'imisi mikuru ingahe? 3. Pasika, Shevuoti, nande n'umunsi mukuru w'amahema. Pake muri kalendri, Shevuoti, nande na fête des tabernacles. Imisi mikuru 3. Mugabo muri iyo misi mikuru Imana igenda yongera mu yindi. Iyi Pasika ikivyara imisi mikuru 2. Umunsi mukuru wundi wavyawe na Pasika wari umunsi mukuru w'iki bitangwa n'umunsi mukuru w'imitsima igize gute itambiye. Umunsi wa gatatu wavyawe na Pasika umunsi mukuru wari umunsi mukuru w'ivya bita umunsi mukuru w'imishuzo. La fête des prémices. Hakacaza umunsi wa Pentecote rero niho waje kwitwa Pentecote mu nyuma, mugabo yari Shevuoti, aho bibuka guhabwa amategeko ku musozi si shengero. Mubikurikirane birakomeye ibintu n'ibintu très important kandi vyiza bizobafasha vyinshi. Nagira ko tuvyiga neza mu bice bisobanura. Hanyuma Pentecote iheze ikivyara umunsi mukuru bitangwa n'umunsi mukuru w'iki umunsi mukuru w'inzamba. Haheze Pentecote Imana yacibaho umunsi mukuru w'iki w'inzamba. Haheze Pentecote anda hateba gatoya. Havuye Pentecote cyangwa Shevuoti twe tuwita Pentecote no munsi. Shevuoti yari umunsi mukuru w'iki ukwibuka Imana ko bimbura ingano, mugabo bibuka yuko Imana yagize gute yabahaye amategeko ku musozi si. Hacaza umunsi mukuru w'iki havuye Pentecote, hacaza umunsi mukuru Shevuoti, hacaza umunsi mukuru w'iki w'inzamba ukuvuza inzamba. Havuye umunsi mukuru kuvuza inzamba haca habaho umunsi mukuru w'iki. Pentecote yavyara iminsi mikuru 2 na nyene. Umunsi mukuru w'iki bawita ngo umunsi mukuru nta numwe awuzi. Nyibutsa umunsi mukuru iyi minsi mikuru ntayimuzi.
uradusha hajya amaverse bazobirabe bazugende mu bisome iminsi mikuru yari muri kalendari ntaye mwabona kalendari kiranga minsi Imana yahaye abanyisirayeli inyuma y'umunsi mukuru wa Pentecote wa Shavuot haza umunsi mukuru w'iki alors les amis haza umunsi mukuru w'iki oya murambesha murabizi Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe amen reka tureke basi ndabareke ndabona ko atavye mushaka murabishaka mwariko murabikurikira reka turangize mugabo Bwana Yesu asifiwe ababishaka genda musome ziya verse babahaye hanyuma nibaza ko je mbona umengo kwigisha ibintu nk'ibi n'amasaha abantu bakeneye gutaha biragoye ariko mwumvirize umunsi mukuru wa mbere w'iki umunsi mukuru wa mbere mwumvise wa Imana itanze ikirangamisi abanyisirayeli ikigira gute ikibaho umunsi mukuru w'iki wa Pasaka ariyo pesa hanyuma umunsi mukuru bibuka iki ingene Imana yabakuye mu buja umunsi wa kabiri Pasika yacivya umunsi mikuru ya itatu mikuru umunsi wa gatatu wa kabiri no wa Shavuot ari uno munsi twita hama umunsi mukuru wa gatatu ari wa nyuma mukuru wari umunsi mukuru w'iki w'amahema mu gifaransa bita ngo la fête des tabernacles rero umunsi mukuru wa Pasika wavyaye iminsi mikuru ibiri umunsi mukuru nyuma ya Pasika hacaza umunsi mukuru w'imitsima ita mwumvirize ndagacisha gusa tuzodevelopa hanyuma umunsi wa gatatu wari umunsi mukuru w'imishuzo expiation épice prémisse la fête des prémices ariyo bita imishuzo hanyuma kacaza umunsi mukuru wa kangahe wa kabiri mukuru ariyo Pentecote no kuvuga ko hagati ya Pasika na Pentecote hari iminsi mikuru kurikira ntaco bibatwaye ntaco muza guhomba nta na kimwe nimukurikire numwanya muto ndabatwara iminota nk'itanu gusa ce mpeza nimukurikire muzamukoze tuzovyagura hanyuma mumva ibintu binyegejemo ibintu bikomeye kandi bizotuma abantu bataguhenda muri imisi ya nyuma nawe utibesha ahubwo bigufasha no kwitegura cyane hagati ya Pasika na Shavuot hari imisi mikuru ibiri imitsima itambiye n'imisi mikuru y'iki mishuzo hanyuma hacaza Shavuot ariyo twita Pentecote no munsi mu nyuma inyuma ya Pentecote hacaza umunsi mukuru w'iki w'inzamba hakacaza n'umunsi mukuru w'iki expiation fête des expiations ari umunsi mukuru w'iki w'impongano hanyuma hakacaza umunsi mukuru wa nyuma ari umunsi mukuru w'iki w'amahema ariyo fête des tabernacles mwumvirize rero ivyo Imana ntibihaye abanyisirayeli ibihaye aba ariko igitangaje mu cumve rero nico nagomba gushikako naco ngira mperezeko igitangaje nuko Yesu amaze kuza ijya minsi mikuru yose kurya yari muri kalendari nawe yarayishikije yaragize gute yarayishikije uti gute yayikoze gute duhere kuri inde kuri Pasika kuri Pasika Yesu yakoze iki kuri Pasika Yesu yagize iki yaragize gute yarapfuye ku musaraba muvuge muti amina sibyo hanyuma umunsi mukuru wakurikira wa kabiri no wa apana umunsi mikuru itatu ujya wundi ukurikira ni wiki imitsima itambiye inyuma ya Pasika gushaka umunsi mukuru kuri kalendari uko byari y'iki y'abanyisirayeli gushaka umunsi mukuru w'imitsima itambiye Yesu niwo munsi yari hehe mu kuzimu umunsi mukuru w'imitsima itambiye uhurirana n'iki no guhambwa kwa Yesu iminsi yamaze abambwe nako ari yarahambwe umunsi mukuru wa gatatu ni umunsi mukuru wa wiki w'imishuzo mwumvirize bantu mwe ndababwira ikintu kimwe Bwana Yesu asifiwe
ndababwije ukuri nta kintu na kimwe cyanditse mu ijambo ry'Imana mwebwe abantu mwaje muri iri shengero muzotwarira ku ideni Imana. Muzogenda ahandi ntumbaze banke kubibabwira mugabo muzoza hagenda bibabwira. Nta kintu na kimwe cyanditswe muri iri jambo umuntu yinjiye muri iri shengero azogenda ku ideni. Imana yadutiza ikabiturindiye hamwe isi nzokivuga. Nukuvuga ngo Bwana Yesu asifiwe. Hatoshaba umunsi mukuru w'iki w'imishuzo niwo kangahe wa gatatu. Dufate ko imisi yose ari ndwi imisi mikuru. Umunsi mukuru w'imishuzo mwumvirize. Ku munsi mukuru w'imishuzo ujanye n'iki nukuzuka kwande kwa Yesu. Mugabo mwumvirize ahari n'isi Yesu. Yesu ngo azutse ngo babonye abakinabo babonye abera bo mu isezerano rya kera bazukana nawe ngo babonye ngo abantu ngo tembere ku Yerusalemu ngo bazukanye nande. Niyo premise gusarura bijanye no kuzuka. Ico gihe muri kalendari y'Abanyisirayeli haba gusarura ico twite orge. Orge gisobanura iki muzokurabe mu ijambo ry'Imana? Gisobanura ngo nabera bo mu isezerano rya kera. Yesu azutse yabwirizwa kuzukana n'abambere na premise umushuzo bambere intangamarara yo mu isezerano rya kera bazukanye na Yesu. Mwumvirize igituma ndiko ndavuga ibisi ndiko ndasara. Sindiko ndasara namwe muyere yantumye ntari karasara. Nico gituma bababonye. Nuvuga ngo harabera bo mu isezerano rya kera batarazuka nzobabwira ryari bazozuka muzokumva ijambo ry'Imana. Turagiye ku munsi mukuru w'iki. Haleluya. Umunsi mukuru ukurikirana umunsi mukuru w'iki. W'iki? Aha. Yesu aciye abana ngo n'intumwa iminsi 40 ngo ari mu mubiri wicu udapfa mu minsi 40 aca batwara hehe ku musozi wa Elayo aca arabasezera arababwira mu minsi 40 igize gute iheze ngo aca ababwira ngo nimugende i Yerusalemu wa wundi nabemerera azoza. Mwumviriza hano nari nkeneye niho campereza wa wundi nabemereye azogira gute mugende murindire arabatuma kugenda mubwire ivyarimwe byose iki ubutumwa abizeye muce mubabatiza mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu muce mubigisha rero ijambo ry'Imana kwitondera ivyo byose nagize gute nabageze. Mugabo banza mugende murindire raba nzoba ndi kumwe namwe ntimugire ubwoba. Rero ntimuzogende kuvuga ntabanje kuza ngo mbane namwe mu buryo bwa Mpwemu. Muvuge muti amina. Iminsi 40 ahiraheze kuva Pasika. Baca baragenda bararindira. Barindiriye ijambo ry'Imana riravuga neza ngo inyuma y'iminsi 10 ngo bari bakoranye ahantu ndahakunda muvuge muti amina. Ngo bari bakoranye mu cumba cyo he ari abantu 120. Hari abantu bibaza ngo bari barindiriye Mpwemu yera. Oya soma neza ijambo ry'Imana. Ngo bari bateranye bagiye kugira umunsi mukuru wa Shavoti bibuka Imana ibahereza amategeko ku musozi Sinayi bahimbaza uwo munsi mukuru ngo nico cyagitumye bagira gute baterana. Imana ikibakubitira surprise rero muvuge muti amina. Bo bateranye ngo barindiriye guhimbaza umunsi mukuru waho bahawe iki amategeko ku musozi. Ariko Imana rero uwo munsi nyene rero ngo inyuma y'iminsi 10 ya wa munsi abasezeye ari ku musozi wa Eliyono abasezeye ngo iminsi 10 heze 40 guteranya 10 iciba ingahe. Nukuvuga ngo iminsi 50 igize gute iraheze. Mugende mu ijambo ry'Imana murabe ngo kuva ku munsi wa Pasika gushika ku munsi wa Shavoti ngo haci iminsi. Shavoti gisobanura ngo amayinga ndwi. Iyinga rimwe iminsi ngahe iminsi ndwi. Amayinga ndwi ni iminsi ngahe nimundabe mwumvire icyo nshaka kuvuga 40 ngo inyuma rero y'iminsi
y'iminsi y'amayingandwi ngo haca haba umunsi mukuru wa Shavuoti rero bo bateranye bagiye kurondera ku munsi mukuru wa Shavuoti Imana icibakubita surprise ikimanura iki mpemu yera ngo mpemu yera aje ijambo ry'Imana rivuga ngo iki rivuga ngo habaye ibiki ku buryo ngo n'abari hirya no hino hose bace baza guterana baraba ivyo bintu ivyo ari igitangaje niki muraba Imana ko ari Imana do precision Imana ntiyihenda kuri wa musi inyuma y'iminsi mirongo kumwe vyari muri kalendriye mu kiranga minsi ca Israeli nico yage inyuma y'iminsi 50 iciza mwumve ngo umunsi Imana ihereza amategeko ku musozi Sinayi Musa ngo habaye imituragaro wana habya bintu nyene vyabaye Bwana Yesu asifiwe vyabaye kurya nyene diko ndavugana n'umuntu yitegura kuza kwa Yesu mwumvirize Imana si Imana yakajagari ni Imana iri ku rutonde kandi ibi vyose rikibivuga kugira ngo ibategure shengero ibategure abantu bariko baragoreka ivyo bagoreka nukuri uyu munsi urahari mwumvirize mwumva ngo mpema aje ngo hamwe ngo nabandi bose baraza Petero atakubabwira ivyabaye le même jour bari bitegura uyu munsi bahawe itegeko rya Musa ngo niho mpemu yera yaje niho bahawe itegeko ry'Imana rya Yesu Kristo haleluya witegeko ry'ubuntu ryo muri Yesu Kristo uri bahakwidegemvya ngo niho bari hawe ngo niho mpemu yera yaza rero ngo mpemu yaje abibutsa abigisha kandi uwo mpemu ngo niwe Kristo nyene umvirize itegeko ryavuye kwa Musa riba ryavuyeho hacaza itegeko rishasha l'esprit de vie en Jésus Christ mwumvirize rero ku munsi wa Pentecote uhuye na Shavuoti umunsi wabwirizwa gukurikira mwumvirize wari umunsi wa kangahe wa kane ni umunsi w'iki w'inzamba enda barahiye jewe namwe ntituzorengana umunsi niwo munsi usigaye gukurikira umunsi mukuru w'iki w'inzamba ni ukurikira mwumvirize uwo munsi mukuru w'inzamba Bwana Yesu asifiwe mwaze mwumvirize Pentecote nayo Pentecote ngo ni iki ijanye ni iki ngo bibuka nivyo Shavuoti bukariya mugabo twebwe kandi ngo munsi mukuru ngo baba bibuka ingene Imana yabahaye ku musozi Sinayi mugabo ngo uwo munsi mukuru naho baca basarura waba ari umunsi mukuru basaruye iki apana orge baba basaruye iki inga mu vyumviriza ingano mwumve tuzobidevelopa mwumve gituma Yesu abita ingano mwebwe mwumve imigani Yesu yavuze igituma mwebwe mwitwa ingano abizeye umunsi mukuru uzokurikira wa kane ngo ni umunsi mukuru w'iki de trompete aho Imana izokwivugiza yonyene iki inzamba niwo munsi mukuru ugiye gukurikira umunsi mukuru wa expiation ni umunsi mukuru tuzovana na Yesu umugeni wa Kristo tuzara kuri wa musozi Elion aho yabasezereye niho tuzogaruka umunsi mukuru wa trompete ni iminsi mikuru tuzobaho tubanye na Yesu Kristo imyaka 1000 ku ngome ya Mesiya ivyo vyose nzobibasigurira mukana nashaka mwumve ngaha kuvaha ku munsi abasezeye gushika barindiriye bagiye kugira umunsi mukuru wande wa Shavuoti barindiriye mu cyumba cyo hejuru Imana ikaciba kubitira surprise ntibari bazi yuko ariho igira gute ishikana rya sezerano rya mpemu yera wa wundi wamwitsa ntibari babizi shengero mwumvize igituma mvuze ikintu ntibari babizi mugabo Imana yarabishikanye kandi ibishikana ku rutonde rwa yakarendiriye nyene rwa rutonde ruri hehe kuri ca kirangamisi Pentecote yaravuyemwo reka ndababwira umunsi mukuru usigaje kuba ubu no w'inzamba kandi inzamba yivugirijwe n'Imana apana inzamba izovuzwa n'abamarayika inzamba mwumvirize isarura rero aha no ngampereze ngahanye isarura ryo ku munsi mukuru wa Pentecote ryari sarura rijanye mwumvise yuko Pasika yari sarura nako hariya yari sarura umunsi mukuru janye ni sarura waba tuzobisaba mu ijambo ry'Imana mu vyumva
ngo abahera bo mu isezerano rya kera. Mukavuga ko Pentecote nayo uwo munsi mukuru ngo uzoba ujanye no gusarura, ngo orge, ngo ujanye ngo no gusarura kw'iki, ngo kwa bera bo mu isezerano rishasha. Ivyo bintu twabisoma nukuri mwese twese tuzoshira umutima kuri ibintu hama cyo tutanga kurondera. None uwo munsi w'inzamba ko duharuye iminsi muri kalendriye y'Abanyisirayeli, turavye ngene Imana yagiye ijya minsi nyene, umunsi wabaye hagati ya Pasika na Pentecote ni 50. Na Yesu duhere kuri Pasika ariko arabishira mu ngiro gushika umunsi mpemu yera aza twara tuwita Pentecote ni minsi 50. None iminsi yari hagati ya Shavuoti n'umunsi mukuru w'iki n'umunsi mukuru w'inzamba nitwaharura twebwe uno munsi tugahera kuri uno munsi w'iki wa Pentecote gushika umunsi mukuru w'inzamba tutazi uwariwo, iyo minsi ni yahe? Reka ndabwira icambere kivyo none nuko bahinduye kalendriye. Ica kabiri Yesu yaravuze ngo ntimuzi umunsi n'isaha. Mugabo ibi vyose rika twigisha ikirenze twebwe yaduhaye, nubwo tutazi umunsi n'iki n'isaha. Mugabo reka ndababwire ngo uwo munsi ico tuzi ijambo ry'Imana tubwira ngo ruzohurirana n'umunsi w'inzamba, ukuvuza inzamba muri rya kalendriye. Ica kabiri iravuga ngo ndabahaye ibimenyetso. Umuntu atari karabe n'ibimenyetso no munsi ndavuze imbere y'Imana, uwo ntazogenda muri arefema ya mbere, uwo ntazogenda mu bageni ba Kristo, uwo ntazogenda muri bajya batanu b'incabwenge. Umuntu atabona akakantu kagasunuzo, umuntu atabona iyi favere twagiriwe n'Imana, twebwe ikaduhereza ibimenyetso bitwereka uwo munsi. Kwa kane nzobabwira abantu bariko baracanga ibintu bavuga ngo ya uwo munsi ngo uzoba inyuma ngo yiki, uwo munsi ngo uzoba inyuma ngo ya grande tribulation, tuzobisarangura jewe namwe, niho tuzoheraho nyene. Kuko bariko baracanga abantu uwo munsi ubwiza kuba imbere yuko ani Kristo aza, tuzobisoma mu bibone. Hanyuma cyo turaba ivyo bimenyetso jewe namwe. Ikintu usubiye mu bunyene wizereye iki nimba uwo munsi utawiteze? Umunsi wumviriza muri kalendriye twayihejeje, iminsi 3 yaraheze na Pentecote yaraheze, hasigaye gukurika umunsi wa kane w'iki w'inzamba. Humura shengero, ntaco Imana itazogira kugira ngo ibateguze mwebwe. Ndavuze ngo ni ikintu kibishe nimwasigara, ni ikintu ca mbere kibishe muri iyi si. Muramaze kubihigwa, muramaze kugira gute? Je namambuga ndiko ndigisha abagira mariage, navuga ngo ikintu ca mbere kibishe ngaha muri iyi si ngo nukugenda ukaja mu rugo ukabana n'umugore cyangwa ukabana n'umugabo ugasanga warihenze, uwo mugabo si gwawe cyangwa umugore si gwawe. Nico kintu ca mbere kibishe muri iyi si. Ndazi ko mumaze kubihigwa, ariko hari ikindi kizoba kiri sipe mu rurazi, sipe mu rurazi. Amerti ikintu ca mbere kibishe nuko warahonye mwishenge, ukumva ijambo ry'Imana rikakudumbukira, ukaryumva, ukumva izihabari zuko Yesu aza gutora, akavuga ngo nabo nzotora bazoba biteguye ukunuku, akabivuga ukabubizi, kandi akavuga ngo he umuntu azosigara nico gihe. Mwibaza ngo ani Kristo ngo ani Kristo ni mubi nivyo nibiki vyose, ariko reka ndababwiza ukuri, nta muntu azoba amerewe nabi wotumuhura no kugira nabi kwa ni Kristo kwa shetani, hakuhura no gushavura kw'Imana. Kuko Imana ivyita ngo kurungika ani Kristo ngaha mwisi imyaka 3 n'igice iheze, wazoca rungika uwo bita ngo Satani ngo koroke n'amareka biwe babe ngaha mwisi rero baganze neza. Ngo ico gihe c'est ça la colère de Dieu, la colère de Dieu ni vy'ijambo ry'Imana rivuga. Mugaye Imana ijambo ry'Imana kacaruka kavuga moi et toi, jewe namwe twizeye tugumije kwezwa, tugumije twiteguye ngo nous sommes pas destinés à la colère de Dieu. Ntituzoba muri uko kuraka kw'Imana, jewe namwe tuzoba yadutwaye yadukingiye iryo shavu ry'Imana rigiye kuza abantu b'Imana. Nico gituma ndabahamagaye ico mwahawe mukigumye, mwihangane mushire mu ngiro ico mwahawe, mwihangane mushire mu ngiro ijambo ry'Imana, mwihangane mugende murashingira intahe ijambo ry'Imana. Naho ko bakantu gatoyi ntiwemere, mugende nkabera nkuko so wo mwijuru arwera.
ijambo twararihawe rireza, nimurishire mu ngiro, murigendere, komera, shingira nta Yesu Kristo, reka kugira ubwoba, tuma wemera upfe, tuma wemera uhebe vyose, tuma wemera n'urugingo rwawe ruveko, mugabo uzoje mw'ijuru. Umwami Yesu abakomeze, umwami Yesu abagirire neza. Nzoshima jewe namwe tuduhuze, kandi mwese muzoba murimo nivyo nifuza, ntagire n'umwe asubira inyuma, ntimwumvire abasubiza inyuma, mukomere mu kwizera, abera bahawe rimwe gusa, mugwane intambara nziza y'ukwizera. I love you, na Yesu arabakunda cyane. Mwami Yesu ndagushimiye, uri Imana igira neza, ugirire neza abana bawe, utugirire neza, dukomere mu nzira zawe, tugendere mu nzira zawe zo kwera, tugira umutima nk'wari muri wewe. Mwami Yesu waratugabishije uvuga ngo muri iyi si hari bitugerageza byinshi, hazoba hariho detruma, ngo mugabo twihangane kandi dukomere, ntitugire ubwoba kuko isi warayitsinze. Mwami hishurira imitima y'aba bantu yuko atagihe kirekire dusigaje muri iyi si. Umwami w'iyi si n'abakunda iyi si bigisha abantu gukunda isi, kunywana n'isi. Aho ibi bihe hoho biriko birakomera, isi iriko irahinduka, banyeneyo bariko barayisubirako, isi iriko iherana n'ivyayo. Mwami Yesu rinda bakwizeye imitima yabo kwishira ku vy'isi, kunywana n'isi. Ariko Mwami Yesu Kristo dushishikare kubohera imitima yacu mu kwera, mu kwizera, abera bahawe rimwe, kugira ngo tuzava dusanga waravuze ngo abera bawe, abagororotsi bawe bazobeshwaho no kwizera. Tuzava dusanga twarondorotse, twaravuye mu kwizera. Urongera wavuga ngo ariko nibiyonjorora bakabivamo, ntibaza bagihimbaye umutima wawe. Mwami komeza umuntu wese ari ngaha muri iyi misi, dukomeze, udukomereze mu nzira zawe, dukomereze mu nzira zawe, dukomereze mu nzira zawe, dukomereze mu nzira zawe, udukomereze mu nzira zawe. Ndasengeye buri muntu ari ngaha Mwami, umugirire neza Yesu, umukomeze, umugirire neza muri iyi minsi. Tunezerwe no gushira mu ngiro izina ryawe, ijambo ryawe, ubugombe bwawe. Utugirire neza Mwami, ugirire neza buri muntu Mwami Yesu. Twoye gutsindwa, twoye gutsindwa nk'uko abisi batsindwa. Tureke kugendera mu nzira mbi nk'uko izo abandi bose bagenderamo. Mwami tuba twizereye iki Mwami Yesu? Uturinde kuba muri babandi badashushe kandi badakanye, uturinde gutambikiza Mwami, uturinde Mwami Yesu Kristo guhugumba, uduhe guhagarara ku rugo rutare. Muri iyi minsi aho imvura ikiragwa ari nyinshi, muri iyi minsi ivyo tubonesha amaso muri iyi si bitangaje, aho tubona ibya ekonomi bimera nk'uko tutabiziga, aho tubona Mwami Yesu Kristo by'intwaro bitagenda nk'uko tuvyiyumvira, aho Mwami Yesu utabesha wewe, ivyo wavuze biriko birashika mu maso yacu. Abategura kuza kwa Kristo bariko barabitegura, bariko bategura ekonomi imwe, urufaranga rumwe, uhishurira ishengero ryawe ribihishurirwe. Aho bategura Mwami ishengero ukwizera kumwe, religion imwe Mwami Yesu, doctrine imwe Mwami, hishurira ishengero ryawe ribibone. Ntituhave tugwa mu mitego yo mugwanisi, ntituhave twiyumvira uko abo mu isi bariko bariyumvira, aho bariko barategura ngo politike ibe imwe gusa, bitegurira hano Kristo. Mwami Yesu Kristo, hishurira ishengero ryawe ribihishurirwe, kugira ngo tuhave dusanga twatsitaye. Warabivuze Mwami Yesu, manje no gusengera abakristo abizana barakwizeye batasobanukirwa uku kuri kwawe, badasobanukirwa uku kuri, bagosobanukirwe, tugendure tumenye ibihe aho bigeze. Mwami Yesu, hishurira ishengero ryawe, abariko barasenga ngo bihagarare, ahubwo hishura Mwami abawe yuko ahubwo ari vya bihe wavuze, kuko ijambo ryawe ntiwibesha. Ntituzava dusanga tuko turasenga dusengera hirya y'ubugombe bwawe. Waravuze ko bizoba, waravuze ngo ivyo ntibizobura kuba Mwami, kubera abantu bakunda isi, bakunda umubiri, bihimbara umubiri. Mwami Yesu, bahishurire ko igihe cabo c'uyu mubiri wo ngaha mw'isi caheze, kiriko kirahera.
tureke gusengera ibyo wavuze ngo ntibizokura kuba, duhave dusanga twasengeye ibiri hirya y'ubugombe bwawe, ahubwo duhishurirwe ko ari igihe cacu cukuramukwa, yuko ari ca wa mugore ibise mwami Yesu hageze kuza gutora umugeni wawe mwami. Uwo wemeye gupira ukamutwara inda mwami Yesu, hereza umutima wa buri muntu kudesida kuvuga ngo mwami mpakugendera mu nzira zawe gusa, mpakugendera mu nzira zawe gusa. Iyi ndirimbo twe turayiririmba, igende iraririmbira mu mutima wawe, uyigumye mu mutima wawe aho utaha muhira, mu byo ukora byose, aho uryama, ejo aho uzogenda, mu kazi kawe, aho buri hose. Ndagusengeye ngo ubushobozi buri muri iri jambo riri muri iyi ndirimbo vyame birimbira muri wewe. Wa muntu wawe w'imbere yame ariko araririmba iyi ndirimbo, yame ariko aratazira Imana, yame ariko araririmba iyi ndirimbo. Mu byo ucamo bikugora, imbere uvuge ngo mpakugendera mu nzira zawe. Ico nico nifurije ishengero, ico nico ndakwifurije mwene data, ico nico nifurije wowe uriko uradukurikirana, ico nico nifurije buri muntu, ico nico nifurije ishengero ryose muri rusangi, abizeye Kristo muri ibi bihe isi iriko irahera, muri ibi bihe bariko bategura kuza kwa Kristo, muri ibi bihe ibihimbara umubiri biriko biragenda, hako duhemuka, reka tugende turaririmba indani naho, turirimbe mu mitima yacu, turirimbisha imitima yacu ngo data mpakugendera, aho mwijima uri kuraza mpakugendera mu nzira zawe gusa, aho mpura n'ibituma ntagendera mu vyawe mwami mpakugendera mu nzira zawe gusa. Reka twese duhaguruke, duhaguruke turirimba indirimbo turangiza. Mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twa mpakugendera, mpakugendera nzira zawe, mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye. Abaririmbyi iyo ndirimbo babikuye mu mutima kandi abashishikaye bayiririmba, ubushobozi bw'Imana, intsinzi y'Imana, ukurindwa biva ku Mana bizigamira imitima yacu, imiryango yacu, ishengero rya Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo dushima, amen. Kuwa gatandatu mu nyigisho, murakoze.